Ikibanza ca mbere abanyagihugu bemeza ko ari ca leta catanzwe n'umukuru wa segiteri Gihungwe ni caho bita kw'isegisiyo. Kera bahategurira ibirori, mu nyuma haranashinzwe agasoko. Ikibanza ca kabiri ni cacitse kuhubatswe ivuriro rya komine Gihanga muri segiteri Gihungwe nyene. Uyu ni umwe mu banyagihugu b'Igihungwe. Yagurishije habiri aho kw'isegisiyo mba hari ahantu hari isegisiyo leta kera niho batambira bimwe vya kera nyene batamba acagumaho. Ubu rero wewe niho aho yaciye agurisha aho kw'isegisiyo mva n'ikindi kibanza gihari impande yaho mbere hateretse n'inzu iryo nzu y'abakuru b'imitumba hama kw'ivuriro naho n'ikindi kibanza. Amakuru ava muri segiteri Gihungwe nyene amenyesha ko abanyagihugu bamaze gusemerera akatari gake. Gushika ubu rero bavuga ko batazi nimba abatware bo hejuru hari ico boba babiziko. Twebwe nk'abenegihugu twaravuze tubisaba mugabo nta yishigeze turonka. Nivyo rero twasaba kugira ngo bivugwe kugira ngo abo musanere na buramatari kugira ngo babugire ico bakivuzeko nico dushaka kumenya. Hariho basavye abantu ko hotangwa akagurishwa canke inzego ziba zibitse. Uruganda rwa RPA rwarondeye Bucumi Jean Bosco atwara segiteri Gihungwe aremeza ko ivyo bibanza biriko biratangwa, ariko ko bishikirizwa benevyo banabifitiye impapuro bahawe n'umwe mu baburamatari bigeze gutwara iyo ntara ya Bubanza. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Leopold Ndayisaba musitanteri wa komine Gihanga, ariko telefone yiwe ngendanwa yahamagara ikabura uyitaba. Eka twarondeye na buramatari wa Bubanza Cleophas Nizigiyimana, ariko ku ncuro zose twamuhamagaye yari mu kibanza ca kure.